Mariya vyumvise ahaguruka n'ingoga atebuka kumusanganira. Yezu ntari bwashike mu kigwati yarakiraho Marita yari yamusanze. Abayuda bari kumwe na Mariya mu nzu bamuhoza, bamubonye hagurutse n'ingoga gasohoka, baciye bamukurikira bagira ngo agiye kurira kumva. Mariya ngo ashike aho Yezu ari, amubonye yikubita hasi ku birenge vyiwe, amubwira ati, Mukama, yubaha musanzanje ntiyari gupfa. Yezu abonye Mariya ariragurika n'abayuda bamuherekeje biyuha iryosozi, nawe umutima urasimba uramwankira. Araheza abaza ati, mwamuhamvye hehe? Bamubwira bati, Mukama, ingo wirabire. Yezu ararira. Abayuda bavuga bati, eho ukuntu yamukunda. Bamwe muri bo yamara bavuga bati, wahumuye wavutse ari impumyi, yananiwe no kubuza Lazaro gupfa. Yezu asubira gusimbwa n'umutima, araheza agenda ku cobo ryari senga ry'ibuye ryugajwe ibuye. Yezu avuga ati, kurako iryo buye. Marita nawe yamubwira ati, Mukama, aramaze kurugunuka nkako ahamaze kane. Yezu amwishura ati, sinakubwiye ko niwemera uza kubona ubuninahazwa bw'Imana? Barakurako rero nyawe. Yezu nawe aramura amaso avuga ati, dawe, ndagushimiye ko wanyumviye. Ndazi ko wamunyumvira, ariko mvuze gutyo kubera ishengero rinkikije, babonereho kwemera ko ari wowe wantumye. Avuze atyo ashirijwe hejuru ati, Lazaro, sohoka. Nyamuhisi arasohoka uko yagahambirijwe impuzu ku maguru no ku maboko, mu maso naho hapfuswe n'igitambara. Yezu rero ababwira ati, muhamburure, mumureke agende. Wakire kandi dushimagize inkuru nziza ya Kristo. Nyeniteka mukuru w'umugambwe SNDFDD w'igihugu, namwe banyecubahiro murongoye igihugu ku nzego zitandukanye, mwebwe basuku umugambwe uri ku butegetsi mu ntara z'igihugu cacu, mwebwe bagumye banga mwese mwaje muva mu ntara zitandukanye, bakristo basangwa. Ku izina Nyiricubahiro umwungere ahagarariye papa muri diocese yacu ya Bubanza, mwari mwatumiye mugabo yafatiriwe, agaheza katurungika ngo tumubere mu kibanza. Ku izina y'abakristo bose ba paruwasi ya Muzinda, turabaha ikaze muri paruwasi Petero Mweranda yo ngaha ku Muzinda. Turabaha ikaze hano ku paruwasi Nteguza ya Gifurwe, iriko irategurwa ngo izobe paruwasi. Ni paruwasi muzi, ni paruwasi mumaze no guterako ibitari bike. Kaze dusangire kino gisabisho. Nsabe abasangwa tubakiriza amashi bano bashitsi. Tuje duhuriye hano tuvuye hirya no hino ngo duhimbaze imyaka 20 heze hasinywa amasezerano hagati ya leta y'u Burundi n'umugambwe SNDFDD, amasezerano yo guhagarika intambara kugira ngo twubake igihugu cyacu. Tuje kandi kwibuka abacu baguye ku rugamba kugira ngo tubasabire kuko twavyumvise mu gisoma cya mbere, kuko kandi twavyumvise no mu nkuru nziza aho Yezu twaje gusenga, aho Imana twaje kutakambira ifise ubukuru n'inyuma y'urupfu rw'umuntu rwo kumugirira iciza. Twahuriye hano ngo dukengurukire Imana ya Ibrahimu, ya Isahake, Yakobo, Imana twebwe abarundi turashobora kongera ko n'Imana ya Ntare Rushatsi cambara ntama, kuko nawe ni sokuru wacu. Imana y'u Burundi n'abarundi yo kuwa 16 Munyonyo 2003 yasubije hamwe abana b'u Burundi, aho haba amasezerano yo guhagarika intambara hagati ya leta y'u Burundi na SNDFDD nkuko namaze kubivuga. Amasezerano yatumye n'abandi bana b'u Burundi bari basigaye inyuma bahambye abandi ngo bubakire hamwe igihugu kanatsinda ubugirigiri bugira babiri. Twahuriye kandi ngo twibuke, twunamire, dusabira abarundi batari bake
basize ubuzima muri urwo rugamba rwo kurwanira amahoro na demokarasi. Turabasabira kugira ngo Imana y'umucamanza yuzuye ikigongwe ibatwakirire mu bwami bwayo. Tubasabira twigana abanyisirayeli basabiye abasirikare ingabo zarwanira iteka ry'igihugu, zagwanira itegeko ry'Imana kandi zagwanira n'amasezerano y'abasekuru kugira ngo ibyo byose bishobore kubahirizwa. Twabyumvise. Hari umwami yitwa Antiochus Epiphanes, yari umwuzukuruza wa Alexandre Mukuru. Alexandre Mukuru yapfuye atamwana asize, noneho abashingantahe biwe baca batorana igihugu, umwe intarafashe akaca yigira umwami. Ica gihugu giceka mu bwami bwinshi, baratwara igihugu neza mu minsi ya mbere. Mu nyuma haza uwo Antiochus Epiphanes acatangura kuzana ibigirwamana by'abanyamahanga, kandi agomba gutegeka bene Isirayeli ngo babisenge. Niho Matatiyasi yahaguruka agahamagara n'umuryango wiwe kugira ngo bagwanirize hamwe ako karanda kaje gucafuza igihugu c'Imana. Matatiyasi aragwana, arasaza, asigira abana biwe. Uyu Yuda Makabe twavyumvise niwe yari imfura, arasigarana ingabo, arasigarana urugamba, araheza ararwana. Twumvise bari ku rugamba rero niho babona bamwe mu basirikare babo bapfuye. Bagiye kubahamba baca basanga bari bafise ibigirwamana vyeguriwe ikimana citwa Yamuniya. Noneho baca babona ati kumbe twari kumwe ku rugamba, twebwe twizigiye Imana, nabo bari bafise ibiheko bindi bishimikije. Nico gituma bapfuye. Kubera ko bemera izuka ry'abapfuye, baca barakoranya amafaranga, bagenda i Yerusalemu, barahereza inkuka kugira ngo umukama agirire ikigongwe ico gicumuro cy'abo basirikare. Noneho nabo bahone kuronka impera y'abagwaniye igihugu c'Imana, impera y'abagwaniye amategeko y'abasekuru. Natwe n'ivyo twaje kugira ngo dusabira abacu baguye ku rugamba, kugira ngo umukama abatwakirire. Umuntu aguma ari umuntu, nta numwe, ni bake bapfa atagicumuro na kimwe bafise. Nico gituma tubaherereza inkuka kugira ngo umukama abatyorore. Ivyo tukabigira twemera ko Yesu Kristo nyene ubuzima ashobora kuza akavuga ati Lazaro sohoka, agahamagara umugwanyi umwe mu bapfiriye ku rugamba ati sohoka, agaheza agashika mu ijuru nawe. Mbega abo twaje gusabira, abo tuzi nabo tutazi baguye ku rugamba, bazize iki? Nta kindi bazize atari akarenganyo, ugukumirwa, amacakubiri y'ubwoko, y'intara n'ibindi vyinshi. Vya mpinga yanje ka mwana wa mama. Nca nibuka umushinga nawe munasanze ariko arakoresha imashini yo gushona. Turiko turayaga, nari umuseminari, hama numva tangwe kuvuga ati wewe kumenga uraza agafaransa. Renda kazi nyene naciye ku ntebe y'ishuri. None vyagenze gute? Nari natoye konkuru, izina ryanje baca barishira ku wundi, baca bagita uwundi abari waja kwiga mu kibanza canje. Ti nk'ubu nanje ndababona bagendera mu miduga, nanje kumbure nanje mba ndiko ndagendera mu muduga. Akarenganya. Urumva nk'uyo azokwama avyiyumvira. Bari bifuza ko umwana w'u Burundi yitwa umurundi, yitwa umurundikazi, ntabacitwa umuhutu, ntabacitwa umututsi, ntabacitwa umutwa, ntabacitwa umuganwa, ntabacitwa umunyagi bubanza cyangwa umunyecibitoke cyangwa umunyabururi n'ibindi. Ko umwana w'u Burundi yogira iteka nitekane, akagira amahirwe amwe angana na mwene wabo, ko yotunga agatunganirwa, akakirwa hageze hose kuko aba hasanze abavukanye, ko yorya utwiwe akaduha ko n'abandi. Apane bimwe vuga ngo n'uryo utwiwe akajya n'utwabandi. Oya, ko yorya utwiwe mbere akaduha ko n'abandi, ko yoterera icifuzo ciwe cubaka igihugu atankomakomye. Baritanze, bemera gupfa kugira ngo abasigaye babeho neza, abasigaye bubake Uburundi bafatanye mu nda. Ngiryo iragi badusigiye, ngiryo iragi tubwiriza gukurikiza mu gihe twaba twaje kubibuka.
umugisha wawe mukama mu kigongo cyawe basabye bawe bapfuye maze bo bagabire batisimo ubagabire kusesekara buhinde budahera tubigusabishije Yesu Kristo umugabo wacu. Kubuhabuza ingorero tubwubake tugate twubake Uburundi tugate nimugire nk'umwasi yagiye kure Abanyabanga mwese ntimwicacare murazi ukuntu umwasi yiyorobeka ingorero twerende gusamara twubake Uburundi tugate nimugire nk'umwasi yagiye kure ubu kenshi cane murabibona baravyura umugara tugahwamika biraboneka yuko ataho yaroye twubake Uburundi tugate nimugire nk'umwasi yagiye kure ngo basakuru bacu barayamaze utambana na mukeba nako bitorogo hekerazira twubake Uburundi tugate nimugire nk'umwasi yagiye kure turarya tukaryama muri iki gihe kubera bitangiye iki gihugu nimugire ngo umwasi aranezerewe twubake Uburundi tugate nimugire nk'umwasi yagiye kure Bagumyabanga urenze n'agahengwe acanye inkizo ubaterera iki gihugu cacu tugate twubake Uburundi tugate nimugire nk'umwasi yagiye kure bararonse amahoro bigoranye baduze imiduga iteye ubwoba impanuka mu mvura nyinshi cane twubake Uburundi tugate nimugire nk'umwasi yagiye kure amakorwa twabonye ni menshi kugira ngo Uburundi burokoke ntidusamare rero bagumyabanga twubake Uburundi tugate nimugire nk'umwasi yagiye kure inzara yaratwishe ku rugamba turarya n'ibitahora biribwa turakwara divorce hamwe na kwashi twubake Uburundi tugate nimugire nk'umwasi yagiye kure Padiri nawe nyene yongeragira igisabisho hano ku mbare ko batashoboye gushika hajya mu isengero duce tubandanya n'ibikurikira. izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda Yesu mugire mwiza bahezagira ubiyegereze mu birimba byawe bakubone ubona nkubone kandi badusabire natwe tubaronke akarorero kugira ngo hecho hose turimo turarangura amabanga atandukanye y'igihugu zatwame twibuka utwari bamushika muri kino kibanza ubahuje umuhezagiro n'imigisha ubashyize mu mutima uhambaye kandi ukunda igihugu kugira ngo aho bari hose bazabamenye ibihe byiza bwawe mu kwama biteze ko umunsi bazorikuba bazoruhera ibintu bikorwa bakoze bakorera bene mu Burundi none rero mu Rwanda turabishikirije uyu munsi
tugukari guhezagira izinga mu izina rya data ry'amana n'umutima mweranda amen. murakoze kugira twihute twashaka gukurikiza igikorwa cyo gushirako amashugwe. turasaba rero umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD FDD n'umutambukanyi wiwe yegere ngaha bashireko ishugwe. hanyuma icegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe nawe nyene yegere ashireko ishugwe. tugukurikiza ku umuryango wa Jazi Ndabirabe n'abantu n'abaribone nabo nyene begereye bashireko ishugwe. turakurikizaho kandi abari mu nama nkuru n'abaribone honorable Ndaruvukanye Zeno yegere ashireko ishugwe. abese abanyamabanga ntunganya bisata rero kuri honorable Martin ishugwe ryiwe acarizana ariya haruguru pariyete nati kumane Jean Claude hanyuma Doriane aca kuza ishugwe ariya Pasteur Jean abaronekegwa. hanyuma uwaserukiye umuhari w'imbonerakure ku rwego rw'igihugu niho bari hafi yodufasha. uwaserukiye umuhari w'imbonerakure ku rwego rw'igihugu bari hafi yodufasha akagenda ashire ishugwe kwa Jida Yevera Demise. hanyuma Tereza Miracle perezida. hanyuma icegera cy'umukuru w'inama mpuzamategeko ari hafi ashashira ishugwe kwa Kaporale Sekayamba Frederic. hanyuma igisata cy'abahumure giserukiwe n'ugitwara nyaruka aho cagavanya kwerekeza ibangutsi. hariho n'ubundi rero yazanye ishugwe ku izina ry'iwe gushira ku ntatemwa yiwe yitabye Imana ni Mureba Solange. ibyo duherukira baje gushira ishugwe ku ntatemwa y'iwabo yitabye Imana ari muri Rubanda. umunyabanga baryarugamba Mbonerakure ibisi by'inkona inshuti z'umugambi SNDD uwashyize ngaha wese yiyumve. uyu munsi kwa 16/0/2023 twamaze twibuka duhimbaza no guhimbaza kuko baritanze mu kubibuka. nta majambo menshi umunsi utakuvuga cyo twosaba gusa nuko ababitanze atawo baririra. yari umuntu azobaririra yitangiye iteka ry'abandi. muzobari mwamvugiriza ingoma uko twaba twisaba tuti burya iyo umuntu yitavye Imana n'ivyo turababara kubera n'umugenzi mugabo yarakoze ibishimwa twatubwiye kumvugiriza impundu n'ingoma tukaririra abagiye ataco bamaze kuko hari abantu ngaha kw'isi usanga barazunguruka atariko bamaze. aba rero bapfiye ku rugamba tubibuke kandi usaba yuko no mu myaka izokurikira tuzoka tubibuka kuko bahinduye byinshi. abashe gushika mu isengero singaruka bavyumvise ibyo patiri yashikirije yavyerekanye ngene bimeze kandi twasaba kuba ijyaumere muze kwiduha tuzoyibike natwe kuko yarimwo byose icyo tutagarukako. iyi tariki rero ishitse harabaye inyanyugwa y'amategeko ku mugambwe kugira ngo duhiteka abandi batashoshe bapfa mugabo bari muzima buza usanzwe bw'abarwanyi. nicyo gituma imikorere kaminuza yabaye muri umwaka hongewe ko ubuserukizi bukuru bw'umugambwe ubunyamabanga ntunganya bisata ujejwe abarwanye kugira nabo nyene uko bamerewe bihinduke. nicyo gituma mu birori byatekanijwe uyu munsi haraja umunyamabanga ntunganya bisata abajejwe aza kuboneka mu mwanya kugira ngo acitaho iki gisata
n'ibindi yandikiwe mateko ntunganya mugamba. Mu birori rero twavuze tuti reka twibuka abitanze, hariho n'abandi bitanze bakiriho nabo nyine tubibuke, cyo gituma ibirori bya nyuma bisozera iyindwi ibibaho. Ku munsi wa gatandatu hazoba ibirori byo gutanguza kubakira abarwayi bose. Ibyo birori bizobera mu ntara zitanu, bararondeye aho bizobera ku warurwaye umwe kugira habe iseza yo gutangura kubakira. Mugabo twifuza yuko uyu mwaka kubakira abarwanye 100 ku ntara imwe uko ari 5. Turaja dusaba rero abatwara departement y'abarwanye kuja kuraba urutonde rwatanzwe ko bakurikije ibyo twasabye, ko bakurikije abamerewe nabi gusuma abandi, kandi ntihagire akamwana wa mama cyangwa kampunzi kajyamo. Hari abantu babayeho nabi turabizi, dusaba rero kumuca mushaho komisiyo ije kuraba mu ntara yose ko bagize urutonde bakurikije intumbero zatanzwe. Abagunyabanga mwese n'abakunzi b'umugambi nawe barakoze, turayagayaga dusa neza, turaryama atana gakacira n'agakaciye bikamera neza, nuko arabitanze. Umwe wese arabe icyo umutima umubwirije mugani icyo ashoboye azogira icyo atereye, hanyuma nabo nyene baronka iteka. Bariko barakura ntibarinde bava ku isi babona abantu bamerewe neza nabo bajegeye. Ibyo rero nakamu tubateye, umwe wese icyo afise, twese n'ugushikirana muga dushima. Hariho niko ndavujumbura abantu telefonye ishiramwe fomi byatanze amabati 3,000 y'ubururu BG28 na fondation y'Makamba, fondation Parksen bacha bagongera ko ari wawe amabati 1,000 y'ubururu BG28. Biko biraza rero twibaza yuko mu ntara uburyo kwari gukoresha umunsi mukuru wa 6 muraza kuraba ku makonte yose, ku makonte y'intara zitanu yamaze gushikako ubijejwe zari miliyoni 100, miliyoni 220 zamaze gushika ku makonte ku ntara imwe yose. Hanyuma n'abandi bavuze yuko bazoca babandanya bashigikira. Dusabe abagunyabanga mu mazone yose agize ko 447 tumaze kugendera 325, dusigaje 122. Imbonera kure murazi ko nimwe mufise ingufu mubakira abavyeyi banyu, abarugwanye n'abavyeyi n'abasogokuru. Kuva mu kwezi kwa 5 umukuru imbonera kure w'igihugu, kuva mu kwezi kwa 5 mu mazone yose tubone imbonera kure zavyatuye amatafari n'imiburiburi y'inzu 3 z'umugwanyi z'abarwanyi. Hanyuma ibindi bizoca bikurikira. Igikorwa kigora ugikora wenyene uko muba beshi. Narumvirije bariko basigura ingene umuswa uba kumugina, burya umuswa ni muto muga murabona umugina urashaka kubakwa, umugina muremure hari iwacu mu Kumoso, umugina urashaka gushika ku metero 2 kandi wubakwa n'umuswa. Rero nta kuntu twe turabantu tunego no kubaka inzu z'abarugwanye ngo duse neza tumererwe neza. Murabona ko mutagasi kabisa, je sinzi ko bafata amafoto neza, abantu basa neza uko dusa. Rero nabajya abantu batumye tuja kuri urwego n'abayitubibuke. N'iryo jambo ahanini nakumashikirize dusaba yuko abari ngaha abanyakubahwa mwese ntimuze gutaha ngo muraza kugaruka mugende umutuka moja kuri permanence nationale, niho nyeshuri mukuru w'igihugu azagushyikiriza ijambo. Imana ibahezagire. Abantu mubaririre n'ababwiye nta numwe naho bapfuye nabi, nta numwe yagiye yicuza. Twe twarose umwanya wo kubabona uganira nabo baguma gupfa, nta numwe yidoga ngo ni nkwanza muri ibi bintu, nta numwe arivuze. Barahezagira urugamba bati mubandanye tuzobone ko abarundi babayeho neza, batunge batunganirwe mu byabo no mu babo atangorane. Murumva rero ntiyogiro kuguhezagira nangwe cumuririra, mubaririre aba bapfuye rugabo. Imana ibahezagire, murakoze.